Ndabaramukije ndizeye yuko mukomeye ahantu hose muri. Jewe nditwa Eric aka Eric Burundi. Guys, nimba muri ko muradukurikirana, please nimwibagire gukora subscribe, like, share and comment na sabone. Ikimana gifasha, right? Yeah, ntuze wo mu Burundi ko bavuga ifrase. Sabone. Kizi gifrase. Sabone. Oui. Sumbye. Oui. Hama nawe komeza we introducing. Ndabaramukije akazina kanje nitwa Elias. Ya nkabaravye intuzi video ya mbere, murazi aho tuba twaravuze twarabibamenyesheje. Ya rero twishimye kuzana akandi ka video ko kubereka ukuntu aha muri Amerika hameze. Ya Ganiro koze oshobora gutangura. Okay. Uko mubizi twebwe nkuko twavuze muri clip iheze, tuzana kugira ngo tuganire ibyo tuzi tubisangire namwe. Ndukeneye kuba greedy cyangwa selfish. Tugiye gusangira namwe muri kumwaza muri Amerika cyangwa mwebwe mu ba Amerika mushobora kuba mutabizi. N'abari mu Burundi nyene bagomba kumenya ati bakeneye kumenya Amerika aho bameze gute, mbega haba hakanye ibintu byo gute, inshuti zacu z'abarundi mbega sibayeho gute, bimeze gute. Rero ni kiganiro hama ncende ikintu kimwe, ikintu cekeye ibihe bya Amerika. Wumfasha ukabidusigurira kuko jewe hari umuntu yambwiye ati iyo Amerika sinzoza ngo hakanye ni kwambari hamwe bitamu Kinyarwanda ngo hakonje. None bwana Elias, Amerika hakonje ekanamba ntabwo hakonje cyo kwijambo kuko hobaye hakonje simba ngiriga wagiye ko nta kuntu yo kwama mu bukanye cyose. Reka rero adusigurire ibihe bya Amerika. Ibihe bya Amerika dufise ibihe bine. Hariho winter, spring, summer na fall. Reka ntangure kuri winter. Iyo winter ihari ni cagihe usanga hari amasnow, ni cagihe usanga hari imbeho nyinshi. Rero igihe haba hari imbeho nyinshi, abantu bakunda kwambara amakoti. Maritwikira kubika mumenya. Aritwikira kuko haregera n'igihe bambara amaga. Ho banda bisenga hana ari kubereka. Bambara amaga hamwe n'intuzeye n'inkofera nyene zifuka ku mutwe no ku matwi. Kuko imbeho yo ngaha irakaze cyane. Kuko tuvuge nk'amazi narabivuze mu video ya mbere, tuvuge nk'amazi ndasize hanze hakanye, tuvuge nk'ayaraza hanze hakanye, aba yabaye ibuye mu gatondo. Uko niko bimeze rero. Ntitwovuga ngo muri ntuzeye ngo mu Burundi canke muri Afrika iyo imvura iguye ngo hama hari ivyondo. Tuvuge nk'ahantu hatari rami ngo no hari ivyondo. No ngaha iyo masnow aje, je novuga ko ari byo vyondo byo ngaha kuko igari ziranyerera, abantu bakagongana. Yani mwico gihe haba accident menshi. Mwico gihe cha winter. Reka mve kuri winter nje muri ntuzeye muri spring. Spring ije ni cagihe imvura itangura kugwa ari nyinshi. Iyo mvura iguye ari nyinshi hatangura kuza haragira spring ije hatangura kuza harashuha buke. Bana muri akavura buke. Bana muri winter amababi yose aba yarakorotse. Rero n'ubwatsi babwarumye mugabo ntibwuma ngo buhere bwose bumera nk'ubwumye mugabo
rukaguma ari ubwatsi ukavuga ati hajya hari ubwatsi mugabo butatotahaye. Rero spring ije ibiti bica bitangura kwama amababi, ubwatsi bugatangura gutotahara, akayaga nyene kakaza, abantu bagatangura kugira nyene kumva akayaga keza. Rero ntuze spring ivuyeho haca haza sama. Sama mu Kirundi novuga ko ari mu gihe cici. Ari mu gihe cici kuko muri sama harashuha kugezaho hagera mu madogere 100. Canke akanarenza. Rero muri sama tuvuge nk'umuntu ari mu nzu itagiramo air condition, harashuha cyane ku buryo yakije ivandarateri izana ubushuhe. Imaze kuzana ubushuhe umva ntacu ubukozi. Nitiro mu bisanzwe ahantu hashushe, mu bisanzwe umuntu naronka itira ahantu hashushe uza kuronka vyagoranye. Rero muri ntuze muri sama nuko haba hameze, haba hashushe cyane, haba hameze nko muri Afrika nyene, urumva harashuha cyane. Tuvuge wicaye kandi arumvise ati iyo nk'umuntu afise umwana mutoyi tuvuga agaparika umuduga ahagenda mu isoko akamusiga mu muduga ibyo byose yabyuga, bamwe basanga abana bapfuye. Basanga yamaze kuba mbere basanga abana bapfuye. Basanga abana bapfuye. Cyo kimwe n'intuze urabona mu gihugu cy'iwacu abantu barakunda imbwa cyane. Kuko imbwa barakunda ko je nkunze kubona abantu benshi imbwa bazicaritse hajya ku ntuze nyine hajya impande y'idirection, ugasanga umuntu yakatwaza imbwa nayo iri ngaha bayicaranye. Urumva rero muri ico gihe nk'umuntu agiye ku isoko akibagira imbwa mu muduga ko muri igihugu imbwa baziha agaciro, zirakomeye cyane. Imbwa is very important. Ubwo harimo n'abantu baramukanya ati osa dog, uvuga ati osa dog. Umva iki gihugu turimo cyatandukanye na hari iwacu, kuko hari iwacu nk'umuntu akwise avuze ati akwise ngo uri imbwa, umva muragwana muragwana. Rero ntarandiriye cyane, tuvuge nk'umuntu agiye ku isoko rero imbwa akayibagira mu muduga, akaca haza umuntu akayisanga mu muduga wayibagiye, arashobora gutelefona polisi. Cyo kimwe n'umwana nyene asanze umwana bamwibagiye, afise droit yo kumena ikiyo agakura y'umwana akamusevinga, kandi baca bahamagara polisi ucuja mu kibazo. Urumva muri ico gihe habashushe cyane. Hinge nari muri ntuze sama. Wari muri sama mu bushuhe. Sama rero imaze guhera haca haza mu bushuhe, yumvise hamwe abantu hacaza Ford batikwije. Hatanguye ntuzeye haheze sama, hacaza ibihe bitwa Ford. Rero iyo Ford imaze kuza, bya biti bica bitangura kubenja amababi. Bimaze kubenja amababi, igituma bibenja amababi nakabeho kaba gatanguye kuza karaza. Kaba gatanguye kuza karaza. Rero gatanguye kuza karaza, abantu bamwe twese ntabwo nkagasweta ntakomba ncambara, umva cha ndonde bamwe nkagapira ntakomba ncambara, shonde ikoti ndambara kantuzeye ikoti cyangwa agapira kushuye akasurutsa akanakisa agapira agapira mbere n'agapira mugabo no komara imbeho, akanikomara imbeho. Hari ikintu wavuze cimbwa ati muri Amerika imbwa bayaha agaciro. Mbabare ndagusujima kubera nta kibazo. Ejo bundi ejo bundi turi mu rugo samuya hiyo, bari mu kiganiro cimbwa. Mbega imbwa muri Amerika imariye ba nyeneyo iki? Ugomba ko wagenda umbivuge. No, nchari ko ndavuga. Mbega muri Amerika
Zibiganiro guys. Alright? So mbega muri Amerika imbwa imaze akamaro kahe? Numva yavuze ngo mu by'ukuri singeneye kubesha sindatunga imbwa. Umwana afite abagenzi benshi bazifise mugabo still sinzi vyekeye imbwa cyane. Mugaha hamwe yavuze ngo ati muri Amerika imbwa nta kamaro zimaze. Kuko ngo niyitakaye ngo niyo yihenze igata urugo ntisibira kumenya mu rugo. Ngo mugabe imbwa zo muri Afrika uzagenda zikigarukana mu rugo kandi zimwe zikanakora bita ngo guhiga. Ntamanje kugira ntamanje ntaguciriyemo ubuzi byo by'imbwa byo muri Afrika ati ziramenya aho zitaza yagira n'inkoko byo byarantagaje. Inkoko yiguze tuvuge ukayikura tuvuga akarorero ukayikura nko mu Buyenzi ukayitwara mukajaga mukajaga ni mu quartier yo mu Jumbura. Tuvuga uko inkoko mu Buyenzi ukayitwara mukajaga tuvuge uyisize mu nzu ukayorora iramenya hita aho mvuze mukajaga sinzi ko bayorora inkoko nakarorero mvugo ntanze ana ufashe inkoko ukayigura ukayitwara mu rugo ukacirekura iragenda ikajya ikitahana nimbata niko kuko naenda guciyemo bandanye. No nta kibazo. Reko ndakundira kuri ya topic wavuga vyimbwa n'agaciro zifise. Mugabo nafise ikibazo. Mbega muri Amerika abanyafrika iyo baje ngaha indya z'abazungu zikabananira barashoboye gufungura indya zabo zo muri Afrika barafungura kuva kera. Abo zironka barazironka kuko narabonye ha muri Amerika hari amasoko y'abantu zeye y'abanyafrika. Ko narabonye hari amasoko y'abanyafrika badandazaho ubufu bw'ubuzenge. Hari amasoko y'abanyafrika urumva hari ubufu bw'ubuzenge muri Amerika. Hariho n'intuze muze mutinye kuza ngo muzobura byo kurya birahari. Hariho n'intuze badandaza ubuzenge imikeke tubaye ibindi gabasha. Harimo n'abakora intuzeye indimano ndibaza murazizi. Nta muntu yobibona barazidimana muri USA guys. Harimo abazikora umva ni byinshi uburobe bwose barabukora. Amerika hari uburobe ndabe n'ikindi basha hari n'ugeze kuzana iswa icyo nibishaje wanje iswa nabonye umuntu azizanye. Ikindi naco nabonye badandaza ngetrayigabasha intuze indagara zirahari. Indagara cyo kimwe n'amamesa byose birahari. N'imyagira hari ngetrabe ikindi ibitoke birahari. Ngetrabe ikindi gabasha muge ikintu kidakunze kuboneka ni iswa. Iswa ndibaza ndibaze yazikuye hari yazitumako. N'umuntu azitumye ko cyo kimwe nibyo byose ndondaguye n'ibintu batuma barangura kuko iyo uranguye ikintu ubushaka wunguke umva ni nka business bakora. Nuko rero ibiribwa byo muri Afrika nonga birahashika kuko ni business bakora. Hari abarundi baje muri Amerika baratanguza ama business yabo. Abarundi abanyarwanda bagura amasoko bagurisha imyumbati, ibyo bitoki, ibyo bijumpu, ibintu byinshi biva muri Afrika urakunze kuyibona ngaho. Mugabo namaze kumva umuntu umwe yidoga ngo ntabwo byo ngaho biryoshye nk'ibya hariya kandi biba byavuye hariya nyene. Ibintu bisubira gute?
urazi arabona nk'intuzeye amafirigo cyane amafirigo arakunda konona ibintu bana nko nk'izi ndya zo ngaha turya tuvuge nk'inyama y'inka inyama y'impene inyama y'ingurube inyama z'inkoko hari ibiribwa turya usanga byarabaye muri frigo umwanya muremure urumva rero tuvuge nk'inyama z'impene no tuvuge nk'inyama z'inka kuko inyama z'impene gituma ntazivuze cyane ntabwo bakunze kuzidandaza mu masoko kuko inyama z'impene zozo hari ahantu umuntu agenda ukagura impene ibona ukayibaga hama ukayizana rero gituma bitandukanye n'ibya hariya nta nubwo hatakanovera bifise kuko urabona ibintu byicaye mu mafrigo babitera n'ishinge iki bikora n'ingoga nk'intuze nk'inkoko zikora n'ingoga ntabwo wozigereranya na za zindi zo mu ntuze zo mu Burundi sekaganda itoyi zikuza zigisoya n'ibindi byose no bagura umva akanyama ko mu Burundi cyangwa ko muri Tanzania ko muri hariho hose nyene muri Afrika ntabwo gafisa ntabwo kanganya kanovera ati ntabwo kanganya kanovera gasumbya kanovera zisumbya akanovera inyama zo ngaha cyo gituma rero uwo muntu yavuze ati ibiribwa byo ngaha ntabwo bimuryohera cyane nk'ivyo mu Burundi cyangwa ivyo muri Tanzania n'ibyo muri Kenya cyane hariho hose muri uvuza akantu k'inyamashamba gati cyandibuka muri two nitweni nagiye mu Burundi njya kanyama bakita wana akabenzi akamercedes benz rero sinzi gutandukanya inyama cyane ndibaza ngo ni inka kumbi ari ingurube ariko bambariye ababizi ngo akabenzi nakimwana kagurube canke bagira ngo ya nyama bita ikindi mugavu kabenzi kari karyoshe cyane man kari kanovera kari good hariya barafise ntuzeye nkuko nabivuze bwa mbere journalist hariya muri ntuzeye nafuye hariya muri Afrika niga baratwigishije ati inyama y'ikindi inyama y'ikindi bisugurike inyama y'ikindi ni ntuzeye ni inyama bafata ndiyoza y'inyama y'inka bafata bacanga amasoro sinzi ukuntu bayita nyambara amasoro amavuta y'inka barayavanga bikamara ukwezi uyiriye ngo yari inyama iryoshye cyane ikamara ukwezi bayisize sinzi ko bayishira mu kanaga ko iyo experience ntayo nzi kabisa mugabo urumva iyo technology ikintu kamara ukwezi kitari muri frigo niho ujya bafata intuzeye niho ujya abantu babaga imbogo canke impene canke intama bakazibanika zikamara iminsi n'ikambari nyine bakazi ntaraja kurabona n'imikeke imikeke barayibanika ikamara iminsi batayisize muri frigo umva ibintu babanika sico kimwe n'ibintu bija muri frigo nuko kandi akabaza ikintu kimwe hariho abavyeyi bavuye iwacu muri Afrika baza muri Amerika abavyeyi bakirijwe cyane gose badashoboye kwambara ipantaro mbega muri Amerika bambaye ibitengi hari bafata baje mu gasho uvuze ati muri Amerika bambaye mba hari abavyeyi bamwe baje muri Amerika batemera ko ugombye kuvuga ati bambaye ibitenge nta numwe bafata bari sawa kuko urabona ibintu iki gihugu ntabwo ari cyo kimwe na kiriya ciwacu ntabwo ari cyo kimwe no muri Afrika kuko hari n'abantu bagiye gusenga ahantu babonye ati ngo hajye ahantu turabonye pende ngo hajye ahantu ngo turabonye pende ngo twabonye ngo pende coast tugenda
barasohoka basohotse paseri yabasengesheje abona ko se umufuko umusugutu abona bacavuga ati ahantu ntabwo hasubira numva isero rya Pentecote basohotse bacana ikibiriti banywa itabi umva iki gihugu biratandukanye na hariya oh my god kuko urabona hariya muri Afrika twebwe abantu b'abaporoti ntibanywa itabi ntibanywa inzoga mwe mw'igihugu biratandukanye umuporoti ashaka kunywa inzoga umuporoti ashaka kunywa itabi ndibuka hariho rafite umugenzi umwe ntiyari umupastor mbwa yari mu burongozi bw'ishengero yari umunyamerika acantumira for dinner mu rugo wiwe tuze gusangira kugira ngo tuganire hanyuma ndahageze mbona azanye baro wine ndibuka alcohol menga yari ndiyo ntihenze yari ubuzima umuntu yari umupastor no yari umupastor yari nk'abajenama yari umujenama mu rusengero hanyuma ndahageze nsangazanye umuvinyu ni inzoga yuzuye ndi mu kiboreza mu kiboreza mbo rero biratandukanye biratandukanye abantu bo ngaha baratandukanye n'abahariya rero ikibazo ngomba kukubaza urabona hariya mu Burundi mpora mbona berekana ati hari amabarabara mabi amabarabara amwe ngo harimo ibinogo ibintu nk'ibyo ngo maranga ahantu bashobora kugenda ngo umuduga ngo ukawucisha mu kintuze mu kinogo kumva ngo koco no ngaha muri Amerika ko ibyo bihari babwire byo bihari ngaha muri Amerika okay jewe nkuciye mu ijambo kwanza ndarageze i Burundi waragenze urabona ndaragenze ndabona mu by'ukuri u Burundi ni igihugu cyiza cyane mugabo dukeneye kwemera yuko ni igihugu cyiza mugabo cyaciye mu bibazo byinshi rero igihe ngiye mu Burundi muri haheze umwaka umwe hafi imyaka ibiri ni igihugu mu bisanzwe bavyanu kigeze ubucubaka jewe ndarakunze cyane ukuntu ibintu bimeze mu bisanzwe bagerageza kuko uravye histoire uravye ibibazo bagiye baracamo kuva ubundi bwikukira kwanza kuva butanikukira gushika ubu baciye mu ngorane nyinshi baciye mu ngorane nyinshi kandi iyo umuntu atari ariko aca mu ngorane baciye mu ngorane nyinshi mugabo twashimana yuko hariho leta mvye leta mpozi nabonye ibintu birisaba cyane abantu bameze neza kuyeho gusa nk'inzara ndibaza umuntu yoba afise ku giti ciwe nta bindi bibazo ndabonye byinshi anyway reka tuce kubazo mbajije cy'amabarabara naringize atava cibagira ko amaze kugenda no mu nzuzi warushitse sinacibagira mu biyaga abanyamerika n'abantu maze kubona bakunda kuvuga igihugu cabo neza cyane rwose hanze ntabwo berekana negative ya Amerika ibyo uvuze nibyo kabisa mugabo mu by'ukuri Amerika hariho amabarabara mabi hari ahantu hamwe ngaho ugiye wotinya n'utwaye imodoka yawe ubwo warahibagiye neza kandi abo hantu ntibashaka kuberekana muri Afrika ngaho twebwe tuzohabereka mumwe mbwira subscribe like and comment mbwira subscribe na sabone tuzohabereka hose muhabone mugabo tutase Amerika ni igihugu ciza mugabo twe turi ngaho kuvugisha ukuri kandi ntimwovuga ati ngo tuje ngaho tuko turavuga nabi Amerika twe tuvugisha ukuri kuko urabona nk'umuntu ari muri Afrika ashaka kuvuga ati
ngo jewe ngomba ngende ngo muri Amerika ngo marangwira itunga ryanje ngo reka ndaridandaze uyu muduga reka ndawuhe naka maritongo reka ndarirye noneho narabonye hari muri Amerika abantu bajya bicariye uko byumva bakoze rero twico tuko turavuga tuko turavuga ukuri tuko turavuga ukuri umuntu hazove muri Afrika avuga ati ngo agiye kuba muri New York City ngo muri Chicago muri Los Angeles hehe na hehe habona hameze neza oya mara urabona abantu bamwe bakunda kuvuga ati tuvuge tuyaze n'abantu bamwe bakunda kuvuga ati ngurambona ngo 50 cent ngurambona ngo Eminem ngurambona ngo naka ntabwo ari uko natwe kurabona agenda ngaha sindabona Eminem sindabona 50 cent sindabona Econ ukuyeho YouTube gusa na TV urumva ukuntu abantu bo muri Afrika bavuga uko nyene bavuga natwe niko twari turi bahavuga uko hatari bene natwe twashimye kuza turababwira ukuntu hameze ukuri uko abantu benshi barabesha ngo Amerika hameze uku ngo hama hasayangana Amerika hari ibibazo abantu barakuye nkandi uta muri Chicago abantu barapfa guswa n'ubu abantu bapfuye muri Chicago bapfa ku mwaka ni benshi cyane nagiye muri Chicago hariho n'abahomuresi naho nyine bariho kandi ahantu ho muji hajye nitwavuga ati hajya abanyamerika baje mu biriya byo bacu batweka ngo New York City Chicago Los Angeles Santiago imiji kaze iyo miji kaze harimo abahomuresi batagiye baba bashonje so nabuciye mu ijambo nta kibazo hariho kubandanya bashonje cyane muri twari kuki twari kunuzeye ntitwokwiruka turagira ngo twari kukicaye ngo ikiganiro reka subscribe bamukomeze reka ndabereke bana ngaha muri ntuzeye muri Ohio nsubire ku by'ibihe bana ngaha muri Ohio hari 3:15 z'ijoro ariko muri ntuzeye muri California hari murabona ibintu by'ivyuma hari igihe bigorana iki inge ndabe ko byoshoboka. What time is it now in California? The time in California is 6:16 p.m. on Sunday. Urabona muri California ko hacari 12:16 ariko twebwe hacari bamaze kwinjira 3:16. Urabona iki gihugu amastate aratandukanye amasaha. Rero nk'umuntu ari muri Afrika agira ati ngo amasaha ngo namwe oya. Uko amastate atandukanye niko n'amasaha agenda atandukanye. Harimo n'amastate usanga asa amasaha. Kandi mwiyo hayo hari igihe bahindura amasaha. Bakayasubiza inyuma. Hari igihe gishika amasaha bakayasubiza inyuma. N'amasaha bakayatwara imbere. Mugabo gusubiza inyuma basubiza inyuma isaha imwe. Tuvuge nk'ubu aha hari 3:17 bashobora gusubiza inyuma hakaba 2:17. Nk'uko nyene basubiza inyuma bashobora gutwara imbere nk'ubu hari 3:17 bashobora gutwara imbere hakaba 4:17. Mu givyo bintu birafise igihe babikorerako. Rero ivyo gihe tuzobabwira mu video zoza mu nyuma izoza imbere ya. Afisa akabazo ngene kubaza. Hari iwacu turafise imico myiza yo umukobwa agiye kubaka imico kama umukobwa agiye kurongorwa habaho amaseremoni yo kuzana inkwano gukwa ndabona imico yo mu Burundi muri Uganda no muri Kenya n'ahandi henshi muri Afrika ndibaza birahari byo
none muri Amerika babarire muri Amerika barakwa cyangwa bigenda gute? Ico kibazo nta experience mfise yacu mugari nobabwira ukuntu bimeze ukuntu nabyumvise. Urabona aha muri Amerika twebwe abarundi reka mvuge basi in general twebwe abanyafrika dufise imico yacu kuko urabona twebwe turakwa mugabo ukuntu numvise abanyamerika ukuntu bameze. Abavyeyi b'umukobwa nibo bagenda gutanga inkwano, nibo bagenda gutanga novuga nk'agashimwe ku bavyeyi b'umuhungu. Utaho gashimwe bagatanga ki kubera iki bagatanga? Ati muradukuye kiki umuzigo. Ati umuzigo uragiye. Urabona iki gihugu kiratandukanye, imico ngaho iratandukanye, sico kimwe ni hariya mu bihugu by'iwacu. Ino hakwa abo ku ruhande rw'umukobwa nibo batanga amafaranga. Sinzi rero hari igihe sinzire ko bakunda kubikora mu state yose ko ngaho dufise state 50 kandi iki gihugu cyunze ubumwe ni igihugu kinini. Hari igihe usanga bimwe ibikoreka muri Ohio ibikoreka muri Texas cyangwa muri California bitandukanye. Kuko kila state ifise amategeko yayo yigenga. Tuvuge nk'ibintu by'ama license, tuvuge nk'umuntu akoze ikibazo muri Michigan cyo gutwaza akaza kuba ngaha muri Ohio, hari igihe bamusubizamo ngo akore kubera ibibazo ntabwo bisa. Yarumva ibintu biratandukanye. Yo kabisa. Guys, mukomeze mugira subscribe. Mukomeze mugira subscribe na sabone. Ibiganiro nk'ibi bigiye kuza biraza, mugiye kuza mabona ibiganiro bitandukanye, kandi nimba mwe mudukurikirana mubwati reka tubasabe muzo tuzanire ikiganiro kanaka mubishiye muri comment. Mubishiye muri comment kugira ngo tukibazanire. Ndafisa akabazo ngomba kubaza nakajanye n'amashuri. Urabona hariya muri Afrika ahantu naba nakumvuga muri Afrika ko Afrika ni nini kandi Afrika ni continent nziza no kushusho yibonye urabona ko ari continent nziza muri Afrika by'ahantu naba tuvuge bafata nk'umuntu agomba bakoze ikibazo, abanyeshuri bakoze ibibazo tuvuge bafatiye kwijana ukwijana amanota 50 uraduga ukaja wari mu wa 4 bashaka kuduga ukaja mu wa 5. Rero ngoma ndakubaza aha muri Amerika iby'amanota byifashe gute? Ufise nk'amanota 50 bafatiye kwijana ufashe amanota 50 bashaka kuduga cyangwa uradubura? Kuko ino nabonye bafatiye hariho A, B, C na D. Kandi ikindi nabonye bitandukanye high school na college biratandukanye. Kuko high school D urashobora kwimuka, ariko ntuze college D uraferinga. Rero ngomba kubaza rero ibintu by'amanota yo ngaha muri Amerika ubona bimeze gute? Je kwanza muri Amerika ndize high school ndize na university hose nafitiye experience. Uri pure, ndi pure. Mu byukuri n'abazungu bake bashaba abana babo mu public high school bose amafaranga. Keshi abantu benshi bifise bakunda gushira abana babo mu mashuri ya private. Muri Amerika amashuri ya private ari biga neza cyane gusumba public.
muri urumva biga bafise indero biga bafise indero kuko abavyeyi baba bariha mugana nabo bafise indero nibisigura ko badasuzugura umwarimu ko badakengera umwarimu bamukengera yako ni ya ngeso babikora iko bivanye n'ukuntu amategeko ngaha muri Amerika akora bandanye rero nkuko wavuze iby'amanota of course system yo ngaha ni hariya biratandukanye cyane aha rwose 50% umva uba waguye bitewe ubwoba uba uri mu kinogo yani ukigenda winyegeje ntakubone nayo biteye n'isoni 50% biteye isoni iyo ni F yuzuye muri Amerika D k'amashuri menshi bivanye n'ahantu uri kuriga n'ukuntu syllabus canke ukuntu iyo class meze amashuri menshi ya Amerika ama D akona guhera kuri 60 kuduga 60 kuduga 60 kuduga 59 kumanuka ngo waguye hasi basa nk'wadumi kandi muri Amerika aya mashuri ya high school ntibakunze kudubura cyane nubwo wogwa baragerageza icyo bashoboye byose ukadugana n'abandi banyeshuri baragukatisha magana hari umutego ahantu uza kudubura uguma no mu bwenge bwabyo kuri university niho hantu udubura bigashoboka neza urabona uri muri high school wumva uburyohe urashobora kuvuga ati Jenzo umushinga amateka shaka ati Jenzo wa doctor kubera high school iroroshe cyane gusumba college abantu bari muri high school babaje ati what is your major? I'm gonna be mechanical engineer. I'm gonna be doctor. I'm gonna be teacher or something. Teacher, yeah. Ibintu byinshi ariko umuntu ageze muri college canke muri university ibintu birahinduka nkuko yavuze ati muri university D ntabwo bayemera rero nka D hariya nasi ntabwo ari nziza si nimbi kandi cyiza nabonye ibintu byo ngaha ubu ufise amanota meza barashobora kuguha scholarship scholarship bahakurihira ishure ibintu byinshi rero uri kuri university kuronka amanota meza ngira akamaro cyane mu by'akazi kuko hariho ubuzi ushoboye gusaba bakagusaba ama transcript yawe ama transcript yawe usanga afise amanota urumva bisubira yuko hashoboye kuraba umuntu ko ibintu ushaka yagiye aronka aya manota wiwe nta kigenda ugasanga urabuza ako kazi rero amashuri ya Amerika aya ma public schools aya mashuri ya leta mu by'ukuri abana ntibabigisha nkuko bikwiye kuko abana babaye kwanza too much freedom hamusanga umwarimu yingiga umunyeshuri ngo iga ugabo umwana of course kubera abadakubitwa kandi ikintu twakivuze ko last video twakivuze ko nimba mutara video twakoze indwi heze mugenda mu Iraq yitwa Elias and Eric Burundi wamaze kubasobanurira mu bisanzwe ndabasa kandi kabazo ugomba ushikize bajya kwasuraba naho je ntababona mugabo bayikora turaba mu bisanzwe rero tuvuge nk'umuntu avuye muri Afrika yarize agashika tuvuge yavuye hari afise ibirete yerekana ko yigiye intuzeye
ubu doctor ahise muri igihugu baramwemerera ko ashika avura oya ni company check imono yari ibintu bya mechanical engineering so washobora kubasobanurira neza uvuye hariya iwacu warize ushitse ino jewe ndavuye muri Afrika ntafise degree ya university mugabo ndafise abagenzi benshi bamaze amashuri hiyo benshi cyane mugabo bageze ino ibyo bigiye barabibura kuko batanze degree yabo barayanka ati iki ni iki urabona ukuntu badukengera badukengera cyane Mwandi wasi imyaka yose nataye ku ishure ati subira ku ishure wige hanyuma ubone kuja muri profession yawe kuko urabona urashobora kubona ntuzeye ko naho umuntu yarafise akazi gakomeye hariya mu Burundi cyangwa muri Tanzania cyangwa muri Kenya cyangwa mu Rwanda cyangwa muri Congo ugasanga ashitse ino ashikiye mu company muriko muriruka kuri ya masaha rero ino kuntu nabonye ukuntu hameze ino kuntu nabonye hameze ku company barakunda gukurikiza amasaha kandi iki gihugu ukuntu giteye imbere rero bakora amasaha 24 hours amasaha 28 tuvuge akazi nimba wewe utangura saa 8 zo kumutaga ukacucerwa n'umunota umwe ashaka kuruzinga point ubigize rimwe kabiri gatatu bashobora kwirukana kuko ama company menshi muri Amerika usanga afite umashini aho winjira ku mwango bisubira yuko iyo winjiye ugiye mu kazi kawe ushiramo ya kadi yawe y'akazi yerekana yuko waratanguye akazi ugiye mu company n'icyo gihe urinze ukarakinga in wacerewe n'icyo gihe bivanye n'ukuntu wisobanuye ushobora kuronka inota ukwije mu minota 5 mu company menshi mu minota 5 kirukanwa kachikondera kandi kazi naho nyene naho kazi ugenda kurondera akazi ugenda kurondera bakusaba historia ya hariya wavuye barako wigenza neza mbega basanze Elias akubaze akabazo muga kawe katagoye kagoye kuko ari ibibazo nimwe munatishura sikira ibibazo nakabazo kuburimyi n'ubworozi mbega mayame kawoja kurima muri Amerika ikintu cya mbere na mbere cyo wumvise ati ujya muntu n'umurimyi rurangiranwa uwo muntu aba ari umutunzi muga nka twebwe twavuye muri Afrika harimo hari abazungu bafise intuzere bafise uburere bafise ahantu ugiye kuyaga nabo bashobora guha ahantu rima tugatera ibigori tugatera ibisoya byo wipfuza ugatera ibyo wipfuza imyumbati atera imyumbati ariko jishi maze kubona ibisoya inyanya bakunze gutera inyanya ibigori intuzeye ibiyoba ibiraya barabitera ibiraya n'ibiraya mama yarabitera urumva tuvuga ibyo tuzi mama wanje yateye ibiraya nuko ndibaza hari ikindi kibazo ufise ngomba gushikiriza bariya ikibazo mfise muri Amerika urinze usara mu mutwe urinze ugwa hasi yari muri Amerika tuyo nk'ubu ugiye kumena mu nzu y'umuntu hama umuntu agaca kwirahira bibigenda gute ikibazo kiragoye urabona ukuntu hameze ngaha muri Amerika
bavuga ati iyo butanguye kwira tuvuge mu masaha 4 cyangwa masaha 3 bivana n'ukuntu hameze ijoro kuko hari igihe hagera saa 2 izuba rikaguba riko riraka ni byandi twavuga bahindura amasaha hari igihe hagera saa 12 bukaba bwije cyane kubera bihuye na bya bindi bahindura amasaha rero iyo ukuntu numvise aha muri Amerika kenshi na kenshi abantu bagenda gutembera ugiye gutembera ku nzu y'umuntu ngo umanza kumwakarandevu tuvuge ikirundi ga nawe cyo cyane bavuga ngo kirajati uje wita we rero ukuntu bimeze rero aha muri Amerika umuntu uko babayeho umuntu agenda gutembera ubundi ariko yamwatse rendezvous ati ndaza kuza ndaza kuza kandi ukindi naco ukuntu babayeho abanyamerika iyo uje ugasanga ari karajya sibyandi bavuga ati sibyandi bavuga ngo ugiye gukaraba nawe ugiye cyaguhaguye igazeti urasoma Sajari kitaba mugabo burasoma nk'iko ndatya ya rero kwico kibazo babajije kucerekera ati nk'umuntu agusanze mu nzu akabomora umwango urashobora kumwivuna urashobora kumwivuna ibyo bibazo bikaza guherera he muri koti cyo niko ndayibona kandi ibyo by'intuzeye umuntu agusanze mu rugo no mu Burundi nuko nyene bimeze ko umuntu agusanze mu rugo akazana ibintu by'intuzeye nako byita ibintu by'amanyanga bakazana ibintu by'amanyanga kumwivuna ufise ingufu kumusumbya uramwivuna hamugaco hamagara polisi wanamuboshe wamudidagiye ibyo ngaha naho nyene niko bimeze iyo umuntu agusanze mu nzu hoho ahamwe igihugu benshi bafise ingoho benshi cyane bafise ingoho benshi ni hatari nyinshi cyane rero n'abanye bazifise ahantu hose rero umuntu agiye mu ntuzeye kenshi na kenshi bararaswa bararaswa rero abantu bo ngaha barubahana uko benshi bazi ko bazi ingoho nuko bimeze icyo kibazo sinzi ko nagisiguye nta experience mfise yacu mugabo ndagerageje nuko nyene hanyuma sinzi ko ofisi ikindi kibazo ibibazo ni byinshi tuzobishira muri part 2 ikiganiro kimwe kurikire kugira ngo dukomeze kwigira hamwe gusangira akabisi n'agahiye tuvuga ni gusangira tubereka aha muri Amerika ukuntu hameze kuko umuntu arashobora kuvuga ati mbega hari hameze gute muri Amerika nicyo tuma tuvuze ati dusangira akabisi n'agahiye tubabwire ukuntu hameze rero ikibazo nari mfise ni hano tugishika ngaha muri Amerika twashitse ngaha ndibaza mu 2007 kuduga tugishika ngaha muri Amerika wasanze hari amasima ameze gute n'amakompiyuta ameze gute kuko kira kintu hano iyi Amerika nawe nyene igendera moving up igendera moving up igendera duga gahoro kuko ibyo twasanze mu mwaka twashitsemo sibyo bihari ubu none igihe twaza hari hameze gute amasimu yaho yari ameze gute amakompiyuta yaho yari ameze gute ibintu nk'ivyo ushaka kubasobanurira so murambirwa ngiye kuramutsa naje sije no wahira ntimurambirwa tugiye muri topic nkunda cyane y'amatelefone so tugeze muri Amerika tindageze muri Amerika atabo hariho iPhone ya gatatu itafise kamera hariho iPhone ya gatatu kwe irahari itafise kamera yari ihari iPhone ya gatatu irahari zihari mugabo ino hariho na iPhone ya gatatu ndayikwereka yari iPhone irafise kamera imeze nk'aka iPad ntoye
ukuye hiyo tugeze Amerika hariho ama blackberries hariho ama blackberry hariho ama Motorola hariho ama Nokia hari ama Samsung yarahari Samsung ndezi hari Galaxy no nta byari bihari bije muri iyi minsi byo n'ama computer byari imeze gute ama computer yarahari mugabo nawo nyene ntiyari afise information nyinshi nk'izuba n'ama TV yaho kundi ukajewe ndavuga hano bita mu Rutana ahantu bita gasekuza kandi imvura ikiragwa nyinshi hari mu gatasi mu kwezi kwa Nyakanga ndibuka ico gihe mu kwezi kwa kane no hagiye mu gatire kandi yige ndabona vukiye kandi harabe muri computer ndashira muri Google bampaye no found kwe ni bampaye kuri ico gihe mugabo ugiye kwandika Burundi Rutana cyangwa Burundi Bururi whatever baraguha information rero ubu isi yaregeranye cyane abantu basigaye baganira ngiri kugashi iri kugashi rero ndibaza wababwiye native wababwiye kunza izimizi yari byabindi zifise umugongo ni byiza kabisa ikiganiro ni cyiza kuko kibabwira ukuntu Amerika imeze ibintu nk'ibyo nuko kabisa rero sinzi ko uwo ufise akabazo umbaza reka tugashira muri next episode episode ushaka kubabwira ko tutatubwira abarundi episode barayizi ndakunda kubibona bazi koze mu Burundi so they know about episodes ndibaza babizi bandania Sam rakoze abadukurikiranye nako bagomba abaza kudukurikirana turabashimiye mugire subscribe sabone ndakamenya umunsi nyene Sam rakoze Imana ibaheze